Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo Isanganiro ikaze n'igwanyo muri ano makuru tugira tubashikirize nayo agizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Uburundi bwaraye busubiye kuja mu kanama k'amahoro n'umutekano n'ibyavuye mu nama igira 35 y'abakuru b'ibihugu bari mu muryango wa Afrika. Iyo nama ikaba yabereye mu gihugu ca Ethiopia. Bariko bakora bahomba abo nabunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura. Ako gahombo kagategwa n'ihindagurika ry'ibiciro vyo kwiyunguruza, ibituma haba impari hagati y'abunguruza abantu n'abiyunguruza mu mwanya muto. N'amakuru arambuye. Dasi kubaha ikaze muri ano makuru tuyahere mu gisata ca politike. Leta y'u Burundi irashimishwa no kubona Burundi bwasubijwe mu kanama k'amahoro n'umutekano mu muryango w'ibihugu vya Afrika. Bivugwa na Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu igihe yaganuka kuri uyu wa mbere mu nama igira 35 y'abarongoye ibihugu vya Afrika. Byongeye Burundi bukaba buri mu rwego rw'inararibonye za Afrika. Kurikire umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ubu mu bijanye n'amahoro n'umutekano turabona cyane ko hagwiriye imigwi y'iterabwoba, ubwicanyi buca ku migwi y'iterabwoba cyane mu bihugu byo mu buraruko bushira uburengero. Turabona yuko hadutse ibintu byo gutembagaza inzego zatowe n'abene gihugu. Ivyo vyose twabiciye hirya no hino, igihugu kimwe kagira nico kibivuze ko. Rero twese twariyamirije ingendo mbi y'iterabwoba, turiyamiriza niyo ngendo yo gutembagaza ubutegetsi, kuja ku butegetsi biciye mu gikenye, ndetse twese turumvikana ko ibihugu byose vyoja hamwe kugira ngo bize biragwanya iyo migwi y'iterabwoba. Ku bijanye n'amahoro bashimishijwe n'intambwe Uburundi bugezeko mu bijanye no kugarukana amahoro, gutsimbataza demokrasi. Mbere tukaba twarashimye ko mu vyagiye birashikirizwa, mbere banavuga bati Uburundi bukwiye gufatirwa ko nk'igihugu c'akarorero. Ariko hari ikindi gikomeye cyane novuga nti Uburundi bwagiye burose ko nuko ubwa mbere Uburundi bwasubiye kwizerwa kuja muri kanama k'amahoro n'umutekano muri Afrika. Twari dusanzwe turimwo, bari baduhaye ikiringo c'imyaka 3, none Uburundi basubiye kubwongera mu bihugu 15 vya Afrika, kiringo c'imyaka 2. Murumva yuko igihugu cy'u Burundi kiguma cizerwa n'ibihugu vya Afrika. Kandi Uburundi bwarasubiye burizegwa. Umukandida twari twashikirije kugira aje mu nama y'inararibonye muri Afrika. Muri iyo nama y'inararibonye twari twaratanze umukandida nyakubahwa Domitiano Ndayizeye, asanzwe yarigeze kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi, bakaba nawe nyene baciye bamwemeza. Murumva yuko Uburundi twarahasumiye muri iyo nama. Urugendo rwagenze neza cyane kuko murumva ko Uburundi bwarahungukiye ibitari bike ndetse no mu migenderanire. Nkuko nari nabibabwiye mu ntango zano makuru, bamwe mu bunguruza abantu n'abiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura barasaba ko hofatwa ingingo ntabanduka kubijanye n'igiciro cyo kwiyunguruza. Ariko abunguruza abantu bavuga ko muri kino gihe bariko bakora bahomba kuko ibiciro vyo kwiyunguruza vyamanutse kandi ivy'igitoro bikiri hejuru. Ivyo biciro vyo kwiyunguruza bihindagurika bikaba bitera impari nkuko vyemezwa n'abunguruza abantu co kimwe n'abiyunguruza. Reka iyo nkuru tuyibaze mugenzi wacu Eline Bell nibigira. Afite ni kuvuga hari umuntu yazanye igihugu. Rero nk'abiyunguruza ntituramenya ibintu iyo abo biyunguruza co kimwe n'abunguruza abantu n'ibintu mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko badatahura ukuntu ibiciro vyo kwiyunguruza bitaba ntabanduka. Bamwe mu biyunguruza bo mbere bibaza ko ingingo yo kuduza ibiciro coba cari igihuha. Rero nk'abiyunguruza ntituramenya ibintu iyo bizoherera.
tuguma turindiriye ingingo ziva hirya n'ino. umengo hari umuntu yashinze itegeko atari leta yoba yararishinze kwa nakungene uvuga yuko hirya y'ejo bisi bari bashize kuri 650 uno musi tukaja twumva ngo yagiye kuri 5 isubiye hasi afite ni kuvuga hari umuntu yazanye igihuha. Ayo madidane ni nayo abagendesha imiduga n'abatoza amafaranga muri iyo miduga yo kunguruza abantu bafise bafatiye ku mafaranga bakoresha mu kugura igitoro nayo baronka mu kunguruza abantu bati dukora duhomba. Nahora nkoresha mazutu ya 80 cyangwa 60 mugonda ashobora kunywa mazutu yo 90 ijana turihisha ijyabe nyene isanzwe yahoraho kubera twavyumvise miradio ngo mwakoroye ariko twari twigeze kumva miradio avuga ngo badugije ngo wasize kijana munyuma dusubira kumva ngo bakoroye biragoye ivyo bintu gutaho. Nk'abajije kunguruza abantu twari turindiriye ingingo iva ku baduserukira kugira ngo dukore tariko turahomba mugabo mu nyuma bihindutse twe dushaka kugwanya itegeko giyo ryavuye naryo twari tuzi twace dufata ingufu turasubiza kwaginye twari turishe kuko bari tubwiye. Uyu ari mu barongo y'abashoferi bunguruza abantu mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura abona ko ibiciro byo kwiyunguruza bigumye ko biri bazava bagumiza imodoka mu mpangu kukubura uko bagira. Twaguma turihisha ajya amajana 4 natwa ubukira turahagarika imiduga ifise beneyo tuzobabwira ati nta versema turonka tuyiparike mu rupangu ugira leta banzi tworohereze baduze ajya amahera ya bisi cyangwa bagabanye igitoro. Iduzwa ry'ibiciro byo kunguruza abantu ryatanguye kuvugwa inyuma y'iduzwa ry'ibiciro ry'ibitoro aho hiyongereye amafaranga 300 ku litiro. Urakoze mugenzi wacu Eline Belle nibigira kuri iyo nkuru. Ano makuru tuyabandanirize mu ntara ya Gitega. Ikibazo cyo kwiyunguruza cyane hakoreshejwe amabisi mu gisagara ca Gitega ngo kizotorerwa umuti ari uko amabarabara akozwe. Ivyo ngo biri mu byo tuma abanyagihugu n'ingenzi iboroherwa nkuko bivugwa na buramatari w'intara ya Gitega Vena Manirambona. Abanyagitega bakavuga ko n'imiduga yari yaje kuhakorera itamaze kabiri kuko batanayijamwo. Francine ndiho kubgayo. Nabanyagihugu baba bakongera bakarangurira imirimo ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Abo tuganira twabasanze aho bita ku masanganzira hari igituro c'imiduga yunguruza abantu n'ibintu ibajana mu mihingo itandukanye y'igihugu. Bavuga ko mu 2020 hazanwa amabus atwara abantu mu gisagara ho ku mugwa mukuru wa politike ariko ngo ntivyamaze igihe umwanya munini bawutakaza mu ibarabara. N'amabus atanyaruka je ndayitegerereye nkaha sinashobora kwishikira vuba kuko bakujya kuntu bagenda baratora abantu mu nzira uri umuntu wite ufise ikibazo irya bisi mu bisanzwe ntiwari kuyifata twemera guca dufata imoto kugira itunyarutse muga uri umuntu w'ikirori uri kuratembera uvuga ati sindiko ndihuta irya bisi yari iryoshe muguri kurihuta irya bisi yari igoye cyane mu bisanzwe garutse ni vyiza izananye umuvuduko ikanyaruka avuga ati reka dutora abakiriya tugenda tunyaruka yokidufasha. Urabona umugambi waratanguye kandi twari twabinezerewe muga kubera abantu nabo bamenyereye guhagarika basaba lift ku mabara benshi bamenye kwisabira lift kandi n'umuntu akaraba namanyarindire ya bisi agasanga hagiye ahimugeza ni hafi gose nk'ubu bazakatira nk'isonga hariya ku barriere zindi zigakatira nk'epfo hariya kuri buraseri zindi zigakatira hiyo ku muciro hiyo kuri yiza zindi zigakatira hiyo ku ruvubu urumva zishikaye urumva usanga ari sawa zikagira nk'igituro kimwe nyene burira ko bose. Uwo mugambi ngo ntiwashoboye kuja mu ngiro nkuko vyemezwa na buramatari w'intara ya Gitega Vena Manirambona gasigura ko ikibazo nyamukuru bagize kijanye n'amabarabara. Twasanze hari ibibazo bitarenga ahanini bibiri. Ikibazo ca mbere nyamukuru nuko usanga amabarabara ayo mabisi yabwirizwa gucamwo usanga ari ahantu hatoyi. Ari ahantu hatoyi rero usanga atabantu vy'ukuri baca bashima kwiyunguruza n'ayo mabisi. Ni ingorane rero nuko tutararonka amabarabara ahuza amakartier yose. Mu gihe tworonka amabarabara ahuza amakartier yose turizeye yuko bizoheza bikagenda neza ku buryo duca rero dupanga neza amabisi yokorera hehe abamamoto bokorera hehe abamakinga bogera hehe. Rero turacafise ico kibazo
umugabo kandi turanabona yuko abene igihugu bacu ntibarabishira mw'inguvu kwiyunguruza n'imodoka. Kuri ico kibazo umuyobozi mukuru ajejwe ivy'amabarabara amenyesha ko bari kumwe nabo mu kigo c'igihugu kijejwe gutunganya ibisagara n'uburaro Obuha bategekanya kubaka yandi mabarabara kugira kwiyunguruza mu gisagara hagati aho ku mugwa mukuru wa politike Gitega vyorohe. Amakuru twabateguriye arabandanya. Bamwe mu barovyi bo kumwiha w'uburovyi wa Kajaga bavuga ko bataratahura ibijanye no kwitegekaniriza kazoza mwishira hamwe INSS bafatiye kuvyo basabwa n'akazi bakora. Batanga karorero ko bashobora kumara nk'amezi 2 badakoze ariko bagasabwa kuriha muri INSS buri kwezi. Basaba ishiramwe INSS kwishuza amafaranga abarovyi bafatiye ku buryo bakoramwo. Muco Ornera aho uburovyi wa Kajaga abarovyi ngo barashima umugambi wo kwinjira mu shira muri kingira rikongera rigatekaniriza kazoza abakozi INSS ariko ngo byo badatahura bafatiye mu buryo bakoreramwo. Abarovyi bakoresha abandi barovyi bato bato mu gifaransa bita patron pêcheur basigura ko mu gisata c'uburovyi atamushahara uzwi ku kwezi bivanye n'ingene amafi aba yabonetse. Ivyo ngo bikabatera amakenga mu gihe basabwa gutanga intererano y'amafaranga 5,200 ku murovyi buri kwezi. Hariho amezi atubera meza yo kuronka imboga, ayo mezi rero nayo ne aba misi mike. Rero niyo mpamvu naka kazi kacu saka kontra uno musi umukozi uramurira INSS ugaca ejo mukavana. Umurovyi nta mushahara bise ku kwezi, donc ari kibonetse bavuye kuri bakakizana muragira dépense bisike mukabigabana n'abarovyi. Hanyuma bo baje batubwira ko bafise ivyo bafatiyeko. Ivyo bintu bafatiyeko vy'ibiharuro twe twarabwiye ko bidashoboka ko nko kuri uyu mwe hawacu wa Kajaga umwanya muri namezi menshi abarovyi turabura ko usanga amezi 3 amezi 2 niyo duparve na kuronkamwo ayo mafaranga. Mugabo bagaca batubwira ngo uteze gukotereza umurovyi ku kwezi kandi umwaka wose. Natwe uwo mwaka hari usanga mu mwaka turonse imboga nk'amezi 2 canke amezi 3. Abarovyi barenze imyaka 60 nabo ngo nibabona akamaro ko kuziganirizwa mu shira hamwe INSS. Bose bagasaba ishira hamwe INSS kwigira hamwe ico kibazo n'urunani ruhurikiyemwo amashira hamwe y'abarovyi. Ikigira kabiri mu kwezi twe nta kwezi turoba. Hariho imisi 7 duhagaritsa. Mugabo baca tubwira ati muteza kugira ku kwezi. Ivyo rero twarasavye ko abo muri INSS bo bivugana na federation na cooperative kugira ngo nimba bashaka dukotereza abantu ku kwezi iyo misi 7 dufunga bareke tubane tuyiroba. Nta kontra n'abaryo dukora nta kontra. None uzorera umuntu INSS aroba kabiri wawe gatatu kwa naka mutazogumana. Rero akeneye insiguro tukamenya ivyo ari byo nabo nyene bakamenya ati ni bakukuruka nka Jensi gaje nk'imyaka 5 nkukuruke. None nzorera INSS ndazoyamba ko INSS irihira umuntu akoze imyaka 15 omwe. Gukingira no gutekaniriza kazoza abarovyi mushira hamwe INSS bikaba vyemejwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu mwaka wa 2020 mwibwirizwa inimero 1 agakwego 12 ryo kuwa 12 Rusama gerekeye igitabu c'amategeko agenga gukingira no gutekaniriza kazoza abanyagihugu mu Burundi mu ngingo yaryo ya 21 mu gace ka 5 aho havugwamwo n'abaremyi n'aborozi. Ishirahamwe rijejwe gukingira no gutegekaniriza kazoza abakozi INSS imenyesha ko iyo myidogo idatahuritse mu gihe bapfundikiye hamwe ibijanye no mugambi wo kubinjiza muri iryo shirahamwe. Kurikire Jean Ndikumasabo ajejwe yinjiza ry'abakozi mu shirahamwe INSS. Novuga nti iyo myidogo ntifashe kuko kuva iri tariki rijaho mu 2020 twaciye tugira amanama yo kubasigurira ibiri muri iri tegeko kugira babe baritegura. Turabisigura turi kumwe n'ababarongoye, turabisigura turi kumwe n'ababaserukira mu hajya kumyeha, hanyuma turabisiguriranira nabo nyene abarovyi n'abapatron pêcheur bahari. Ubu rero kumbura iyo myidogo ituruka kubera ubu hageze gushira mu ngiro ivyo twumvikanye. Ivyo byose twaravyumvikanye kuko kugira dutangure gutora umushahara w'ibanze tuzoharurira ko twabanje kugirana amanama nabo babaserukira,
hanyuma turashinga amafaranga bavuga bati aya n'imiburiburi ntiyobura ku murovyi. Ayo nayo twatoye ayangana n'ibihumbi 5,200. Mu bisanzwe ico nticari ikibazo kuko twarabigishije neza yuko mu gihe uhagaritse kuroba uraza ukabivuga ngaha kuri INSS, hanyuma ubivuze twebwe ntituza kukwishuza. Ariko ikibazo ahubwo bafise bavuga ko badakora kandi bakora, kuko iyo badakora bakaza kubitubwira natwe turafise mekanisme zo duca dukoresha kugira ntibasubire kuroba. Abo bafise iyo myaka irenga 60 gituma bajamwe bobo tubategekaniriza kazoza kugira hamwe vyoshika bagahura n'isanganya bari mu kiyaga canke bariko baja ku kazi nabo bagire ikibafashije. Ariko kiretse n'ivyo iri tegeko nababwiye ngaha anye rivuga yuko umuntu aronka pension ahagaritse akazi, naho abarenze imyaka 60 adahagaritse burundu ntashobora kuronka pension, kuko itegeko rijubu nukugira nabo bakibasha. Nimba Imana ishobora kumuha amahirwe agakora imyaka 5 canke 10 inyuma y'iyo 60 afise, azotahe aronka ico yifashisha. Ni kuri iyo nkuru duciye dusozera amakuru twari twabateguriye. Ndabashimiye kubona mwayakurikiye, ndashimiye amafashije kuyatororokanya n'abari mu buhinga bw'ivyuma. Ibiganiro birabandanya kuri televiziyo Isanganiro.